ejo baronse inkuru mbi aho novuga biturutse kwisanganya ry'imodoka uwitwa Ngiyumo uwitwa Ngiyemo Randri nco kimwe n'umushoferi wiwe bariko basirikira hari anye mu gisagara ca Yaounde hariya rero bahavuye bagira impanuka gutyo rero bahava bahatakariza ubuzima rero ni wundi novuga mukinyi yabaye icyamamare muri Cameroon ndetse mu guserukira Yigihugu novuga aba yitavye Imana inyuma novuga ibyamamare nka Marc Vivier Fowe muri 2003 murabizi neza yuko hari anye ku kibuga ca Gerard Chirion yahavuye novuga agwa mu kibuga igihumura hama atakaza ubuzima witwa Valerie Mezagu nawe muri 2014 hari anye yarafise selection zigera kundwi muri equipe nationale nyene muri yahavuye novuga yitaba Imana rero ukabona rero yuko nabandi bitwa ba Patrick Ekenge muri 2016 nawe nyene n'umukinyi w'umunyakamerune yahavuye yitaba Imana witwa Modeste Mbami muri 2023 uyu nawe yahavuye yitaba Imana hariya anye rero n'ibintu novuga byari bigoye kwakira cyane gose uyu yahoze yambara nimero 7 muri equipe nationale Landry Nguyemo ku masezo menshi cyane gose yagiye novuga kina mu bitandukanye ariko ndetse no mu giserukira Yigihugu yahambije abandi Dorcas aho byagoye kwakira cyane gose ndavuga ku banyakamerun ubona ko muri equipe nationale yaramaze kuba akina match zigira kuri 42 gusa kubitsindo bigira kuri bitatu kuva 2006 gushika 2014 ndivyo ni inkuru y'umubabaro muri Cameroon ariko kandi ni inkuru y'umubabaro muri sport muri rusangi mu nkino kuko burya babano bakintu batuko turabarurera mbere nibihe vyiwe ngira benshi bamubonye ngira barabona yuko ari umukinyi afise talent afise impano idasanzwe mbere nkuko babivuze muri iri joro rya Yerekeye kuri uyu wa kane mu tariki ya 27 niho yasezera inosi y'abazima no bakinyi rero abafatwa akarorero kenshi kuko baravuga yuko burya carrière yiwe yaranzwemwo numwe mu bakinyi kabisa bafatirwa ko akarore keza ncaca kuri ku ba jeune bo baramubonye numwe mu bakinyi yavukiye Yaounde asanzwe avuka ari imvukira Yaounde gisagara cyo muri Cameroon mu 1985 yavuka itariki ya 28 kwezi kwa 11 uno mugabo rero ku myaka rero cyangwa muri carrière yiwe yaciye mu migwi itandukanye mbere yahereye hari wabo ariko kandi aja kugeragezwa muri equipe yitwa Nancy Lorraine mu gihugu cy'Ubufaransa iyo equipe rero niyo yabaye buti novuga bamutumye nko kumugerageza arahava rero arafatisha atangura gukinira iyo equipe bidatevye numwe mu bakinyi rero yagiye aratizwa hirya no hino na twavuga yuko yageragira carrière ishimishije nkuko tubuzi nk'aba Samuel Etofisi bagiye barayigira hirya no hino urabona yuko ndabona ubifise hafi uravye nta hantu nabo mbona yakwijije n'imiburi busezo zitatu cyangwa zibiri ari ahantu hamwe uragerageje kuraba ariko ni rimwe mu izina muri Bordeaux yaranatwariye igikombe yaranatwariye igikombe ndakwibutsa yuko no yatwaye igikombe kimwe muri Bordeaux atwara n'ikindi muri Nancy niyo migwi ibiri yatwayemwe ibikombe mbere yashitse yari muri Ice Nancy Lorraine ku myaka 19 yarasanzwe ari umukinyi wo hagati bon twavuga yuko nivyo ni inkuru itameze neza kuko ni finaliste malheureux wa kane ya 2008 muravyibuka bakina i Cameroon ikina no mu guiseruka Yigihugu wa Ghana yari muri Ghana bakina na Misiri aho Misiri yabatwaye igikombe muri 2008 bon ivyo bihe bitsindo bitatu kape 42 yatumwe ko mu guiseruka Yigihugu la Lion de l'Indomptable urumva ko nivyo kugeza kuno mwanya yara
yari nk'umukinnyi yari muri retraite kuko yari yaragarutse muri Ice Nancy nk'umumenyereza wari munsi y'imyaka 16 ikintu iki kiza cyane bene ibaza ko mu bintu biko barababaza cyane abanyakamerune kuko numwe yari kuza no gushobora gufasha experience yiwe akayishira mu bakinyi baba Kamerune agafashanya n'amapete n'amafondation yari muri Kamerune cyangwa amakademi yari muri Kamerune rero y'urutomboka ronka bakinyi n'abaciye ku mugabane wa Buraya bakaharonkera ibitari bike bakemera kugaruka muhira iwabo ubona yuko ari avantage kuko ntibavyicarana cyane bavyigungira ko gusa ahubwo agerageza no kubigira gute no kubiha abana b'igihugu gasanga abana b'igihugu bariko barabeneficia ko bivanye nuko ni bamwe rero mu novuga mu nararibonye y'umupira w'amaguru muri Cameroon umva yuko nivyo ni kape 42 ukabona yuko mbere na retraite yiwe ubona yuko ku myaka 38 deja yari muri retraite bisigura neza yuko uyu munsi kariyere yiwe ngira yari ko agana cyane kuja muri kuba umu entraîneur utavuye guhera mu bana bahiri mu mode 16 ans ofisi hangiro yo kuduga mu kategori atandukanye bientôt peut-être kumubona azabere nka bari Goberson nko babikoze bari kumwe ni mu guseruka igihugu wabakuze ni elema rero ubona yuko ivuye muri nosi ariko kandi isiza amarira menshi cyane nkuko babivuze Samuel Eto'o ni wewe ngira uyu ari muri epoke yabo ko 2008 Samuel Eto'o office ngira ari ni yego ni ma generation yiwe uno rero ashobora kuba barajyanye kabisi nagahiye ashobora kuba muzi cyane rero peut-être habazi na capacité yiwe y'ivyo yarasanzwe afise ko vyari gushobora mu gihe akiri kuri eno federation mu gihe akiri president ya federation peut-être habiyago bere bariko barigenda bayaga chini kwa chini byoza gufasha bimwe nibindi muri mu bakiri bato na cyane hariya muri Cameroon. nuko byifashe hariya rero match yiwe ya nyuma muri equipe nationale gwari urukino gwari ko ruhahuza Cameroon na Brazil muri 2014 mu gikombe cy'isi yari muri equipe nationale yari muri Cameroon muri Brazil ariya hariho aho Brazil yabatsinze ibitsindo 4-1 4-1 ni nago rukino novuga yahise asezeramo gukina novuga umugwi serukira gihugu rero nuko ngira ngo natwe umwifuriza no bw'ubuhukiro bwiza yapfuye canke yahitanwe n'isanganya novuga y'imodoka aho novuga umushoferi wiwe ndetse nawe bariko novuga basirikira hari anye mu bafata inzira ya Yaounde hari anye Yaounde bagana igisagara cha Obala nibaza ko yafiri aho yavukiye kuko urumva yavukiye Yaounde bago niyo abo we isanganya ryabasanze Obala hari kure muga mu gisagara mu gihugu ca Cameroon nyene bari mu karuhuko mu gihugu ca Cameroon ukomeze kose mu muryango wubuze cyane nivyo twega abakunzi ba sport uravuga iryo zina nka jewe Landry umengo nirishasha ku ruhande rwanje mbere ngo 2010 bwinjire cyane muri domaine bako nabonye yaranakinye mu munsi ya 2010 ndabona ari foto bamushira ko ari kumwe na Wesley Sneijder ya Munyane biboneka yuko yari umukinyi urumva ko mu 2010 yari mu gikombe cy'isi na 2014 umva ko yari umukinyi pango yari umukinyi mwiza naho muri kariyeri yiwe cyo nabonye nta club zikomeye cyane yagerageramo amahigo yo kubamwo kiresi Bordeaux Girondins de Bordeaux skari l'équipe nabonye izi equipe zo muri Turkiya bazina nyene siziza Galatasaray Fenerbahce tuzi numwe abakinyi ngira tagiza ayo mahigo yo kuba mu migwi imigwi de haut niveau tuvuge nko muri Ligue 1 n'imiburi buri à l'époque za Marseille zazikoze za Saint-Etienne zazikaze izi zari zikaze izi equipe basi ziza Paris Saint-Germain zari kirenga izi za Monaco zari zikaze naho zitatwara ibikombe cyane mugabo tukamwumva muri izo ekizi za Nantes zari zikaze kukamisa muri iyo myaka 2008 urumva ko ari umukinyi nyene yaciye muri iyo migwi ariko nyene urumva n'umukinyi nyene urumva ko yarafise na kape nyinshi
mirongo ine na zibiri si bose bagirirwa ibakoze zo kugira gutumwa kw'icuro nk'izo mu guserukira igihugu rero ngavuga ni kuba yari yitabiye igikombe c'isi muri iyo migwi tubona byumvikana ko yari mwiza kuko urya ntibirinda gusaba yuko wari muri iyi migwi minini nya kugira ngo urinde utumwa ko mu guserukira igihugu peut-être ushobora kuba muri ya migwi de second plan muga bakaba ari wowe uheka abandi muri iyo ekipe yanyu ugasanga ni wowe batumye ko mu guserukira igihugu rero ni rimwe mu izina kabisa rigiye ku myaka 38 yari afise byinshi imbere yiwe ariko ndaraba iyi match ya Brazil na Cameroon iyi ya 4-1 iyi match yiwo ya nyuma yakinye iminota yose kuri yose ariko ugiye kuraba generation aho bari kumwe yumvire iyo match cyo gitsindo kimwe cabonetse ku rande rwa Cameroon cinjijwe na Joel Matip uno mukinyi wa Liverpool cyo gihe yara gitumwa ko muri equipe nationale ya Cameroon mbere yuko novuga asezera muri equipe nationale ariko kandi harimo ababa uyu nawe Eric Choupo-Moting ari arabunyoye nawe yarimo Eric Maxime Choupo-Moting nawe niyo myaka nyene urazosanga niyo myaka nyene ni afise uyu munsi urumva aba Benjamin Mukanjo batari bakimarazi izina Benjamin Mukanjo n'uyu Vincent Abubakari kapiteni wabo yarimo yarimo ari isi yarimo kandi urumva nawe ari muri iyo myaka nyene 38 aba defenseur nka Stéphane Mbia aba ba Nicolas Kulu Nicolas Kulu ni benshi cyane gose Samuel Tofisi yicara ku katebe k'abasubira abantu yarakiri muto aba bariko barasohoka ba Samuel binjira bariko barinjira rero nuko niyo generation ariko kandi ku ruhande rwa Brazil harimo aba Neymar ba Luis Gustavo aba Oscar ba Dani Alves ba Marcelo ba Thiago Silva equipe yari ikaze cyane gose Neymar yabagemye nk'ibitsindo bibiri igitsindo cha Fred mukinyi w'umunye numero 9 ukuntu Fred yambari numero 9 musatirizi ariko wabo warashima yakina muri equipe yo mu Burusiya hari yahanye mugabo muri equipe nationale akabari nahegayezwa aba ba Fernandinho itsindo bine kubusa niyo match yiwe ya nyuma rero no mukinyi uno mukinyi yaraye novuga yitavye Imana Ranje yunguwemo reka kumbure no bwace tubandanyiriza no ku mugabane w'Iburayi ariko kandi tubibutse yuko hari anye kwa John mayo canke ibikoresho bitandukanye bijanye n'ivy'inkino bikiboneka ku bwinshi ku bwanyu ni muhashike kwa Boss John ngaho kuri Boulevard de l'Iprona nyene kuri Avenue de la Mission musi y'igiti ahise novuga abahereza kuko yabizaniye mwebwe ibikoresho bitandukanye amashwazibre imipira hari amabotine yo gukinisha yaba afisa amakrampo yaba mille pate ni byinshi ibikoresho bijanye n'ivy'inkino afise Boss John rero uramuronka kuri 79 821 297 79 821 297 gutyo ibintu bikagenda neza turamutse n'abandi bagiye batandukanye bariko baradukurikirana bari hano mu gisagara ca Bujumbura bari hirya no hino novuga hagiye hatandukanye tunabifurize no kubanda bagira ibihe vyiza ni n'amasaha meza yo kwivuna umusase abari ku meza nabo nyene tubifurize akayabagu batarabishikira nabo twizere neza yuko biza kugenda neza ntibihebure dokasi tutandukire novuga ku mugabane w'Iburayi naho hari amakuru menshi cyane gose ku munsi wejo niho twabashikiriza ukungene ihiganwa rya eho rigiye kubandanya muri kimwe ca munani gishiri cyanyu ngira ngo twogenda kuno bwa tubibutsa ni ku munsi wejo wa gatandatu aho rizoba rigarutse muri kimwe ca munani gishiri cyanyuma aho rero ku munsi wejo hari inkino zibiri ategekanje no vuga match zibiri 18h ndetse na 21h ngira ngo twozicako Dorcas
bo nivyo abenshi bariko barabaza bati bizogenda gute ni bande bagiye kubandanya mbavu yuko guhera ku munsi wejo n'uyu munsi baruhutse kugira ngo baze bimeze neza cyane ku munsi wa gatandatu ndakwibutse yuko ndabona Italy na Swiss nibo bazoba bariko barapambana kuraba ingene bashobora kuvyifatamwo neza kuko kugeza kuno mwanya hari imigwi Lonzo gatonye imbere yuko mvuga ino calendrier ingene inkino zizoba zimeze hari nk'umugwi wa Georgia benshi barabonye ingene wikarifye mugwi usanzwe umenyerezwa na Willy Sagnol uyu munsi tuvugana iyi equipe ya Georgia yemerewe ibidasanzwe n'umunyapolitike akomeye cyane mu gihugu ca Georgia uno mugabo rero akaba afise ubutunzi novuga bwinshi cyane budasanzwe imiliyaridi zine n'ibice bitanu ngo miliyaridi zine miliyoni zitanu n'ibihumbi majana 5 by'amafaranga amanyaburaya nubwo butunzi bwiwe nibwo butunzi afise amafaranga yiwe apana ngo byabindi byaha niyo mafaranga afise muri konti imiliyaridi wazaba bazitanu uno mugwiza atunga rero ni nk'umwene gihugu nawe intsinzi ya Georgia kwikarifya ni abifasha ibisanzwe kuko nawe byamuhimbaye nk'umwene gihugu nyene uno mugabo akaba asanzwe yitwa Bidizina Ivani Chivil ni premier ministre yahoze ari premier ministre mu myaka hagati y'imyaka 2012 na 2013 umva ko umugabo akufitiye inoti ariko uyu munsi akaba ari homme d'affaires ariko kandi akaba afise ubwo butunzi bungana hafi miliyaridi zitanu z'amafaranga y'amanyaburaya mbere bakavuga yuko ni nk'icya kane cha PIB local PIB nibaza ko bashi babaye mu butunzi bw'igihugu novuga bafise ni nk'icya kane cy'ubutunzi bw'igihugu cyose cya Georgia rero no mugabo rero ambavu yuko equipe yabo yaronse iyo qualification yagufatiye staff technique yose n'abagize umuguserukira gihugu wa Georgia abakubita miliyoni 10 y'amafaranga amanyaburaya ati mwakire nk'agashiruka bute ndabahaye ariko abemerera yuko mu gihe iyi equipe ya Georgia igiye guhura n'umugwi serukira gihugu wa Espagne muri 8e de finale aho ati nzoca ngwiza kabiri musezereye equipe ya Espagne numuzi wibuye ariko nakidashoboka Los gusinda Espagne iyo equipe tuko turabona sigidashoboka ariko kuri papier nyene ubona yuko Espagne iri imbere ifisa ayo mahirwe yo gutsinda ariko no mugabo yamaze kubikora urumva ati ni nka motivation ndabahana ngo muzo muri mu kibuga ariko mukina ariko mwibuka inoti yuko nabemereye ibidasanzwe reka tuje rero muri izo nkino zizoba ku munsi wa gatandatu ndakubwire yuko 16e de finale canke 18 gishica nyuma guhera ku munsi wa gatandatu saha 12 n'urukino rumwe rukumbi dukosora urundi ni saa 3 Swiss bazobakiriye Italy saha 12 amasaha ngaho iwacu isaa 3 Germany canke buno Budagi buzoba buri kumwe na Denmark izi ni afishe rero zo ku munsi wa gatandatu ariko hariyo n'izindi zo ku munsi wa Mungu tuziceko twibusanya gusa n'izindi zizoza ku munsi wa mbere ndababwire gusa iza weekend izo ku munsi wa mbere turi ngaha nkaya mango tuzozibabwira gusa hari tegekanije inkino zizobyoshe cyane ku munsi wa mbere aho abafaransa zo bari muri no derby y'akarere kabo hariya no mu Birigi Portugal na Slovenia ariko ku munsi wa Mungu England the Three Lions cyangwa Ubwongereza buzoba buri kumwe na Slovakia Spain bakine na Georgia izi rero nizo afish ku munsi wa gatandatu Swiss Italy Germany saa 3 na Denmark kwa Mungu isaha 12 nyene urukino rumwe Angleterre na Slovakia ama isaha 3 Spain cyangwa Hispania bazotana mu mitwe na Georgia nizo nkino nkuko nazibabwiye bimeze rero izindi rero zikazoza mu nyuma ku munsi wa mbere tuzaturi ngaha twamenye n'ivyavuye muri weekend tuzozibashikiriza nayo makuru rero ko ravugwa kuri uno munyecubare cyangwa uno mutunzi uno homme d'affaires munyamitahe kabisa ifitiye inoti yumva ko afise miliyaridi 5 zigomba gukwira neza yemereye ino equipe ya Georgia bere shira ko yuko Georgia yari qualification yabo participation yabo ya mbere yari qualification yabo ya mbere kuva mu matsinda urumva ko araho Imana ikwihera imigisha natwe nk'u Burundi ukaza wumva nka 2019
participation ya mbere kuva mu matsinda tukaja mu 10 cyanyuma ibi rero Georgia yabikoze bari kumwe n'uno mufaransa Willy Sagnol ni inkuru nziza cyane kuri ino equipe benshi bakifuza kumenya mbega iyi equipe biboneka ko idafise complexe kabisa iyo bariko barakina baritanga ngo ati twebwe naco tucera n'ubundi equipe turiko turakinana nazo ni equipe zifise experience zimaze kwitabira ibikombe tikitiki zimaze kwitabira ibikombe n'ibikombe incuro ntaco bidutwaye twebwe kuza gukina na Cristiano Ronaldo n'abandi basanzwe bari kumwe naco bidutwaye no kuza gukina na Yamal two tuzoshira kabumbu hasi tukazungurusha hama turondera ibitsindo n'icacamwo ntaco kusa kuri Georgia aho mugira yuko bobo mbona yuko ari equipe ishobora no gucreate suspense tukayibona na kure nkuko natangwe ndabivuga bakina sa complex bakina bavuga ati twebwe n'ubundi ku rupapuro Espagne uravye n'igihagararo ibyo bamaze gukora championnat yabo ingene ikaze twebwe n'ubundi nta numwe aduha icizere mbere no kuba betting abantu ba betting ngaho ugiye nko kuraba nk'i match ya Georgia na Spain cyo gusanga Georgia bayishize nko ku manota 200 bana yisuzuguye cyane Spain bakayihanga inota rimwe n'uduce dutonya bese gwa ne babaha amahigo ku rupapuro nkuko byabaye kuri Portugal mugabo ne cyabujije yuko ino Georgia yaba ati twebwe twikinira ivyacu kiracamo babararonse igitsindo hakiri kare babararonse penalty babaratwaye amanota 3 yabakarifye rero nk'izi equipe n'ugutinya equipe mwe nizi zizo zikina ataco zitera bati twebwe turaza ngaho dukine twitange 150 kwijana bo baraza kwitanga 100 kwijana ariko twe turashaka kwiyo 50 kuko n'ubundi nta muntu numwe abapandits canke aba pronostica bo hava batanga amahigo kuri Georgia mugabo exo expanyene zirashika ni si ibintu bishika misi yose mugabo araho bica mugasankera ciyemo rero gukina ata pressure ufise biratandukanye no gukina ufise pressure nka Espagne ngashora kuzuba ati abajama barakubise Portugal naho yari yamaze kuba yikarifye uravye n'ingene Roberto Martinez yari yabikoze kuruhurira babo bakadre arabashira hanze ati bon cyo fatso batsinze nyene B ariko twe ni aizo biri mu kibuga ariko bano jeyo ku ruhande rwanje no bati imigwi imwe ni nukugaba cyane yayi mazina tuko turabona kugeza kuri no mwanya nkuko nabivuze hari amazina menshi tuko turabona mbere benshi tugaya tizi z'ubwongereza imigwi ya Portugal Ufaransa equipe yonyene bishoboye kuja muri huitième de finale igize sans faute ni Espagne Italy yaranyereye kangahe kose iranganya izi Belgique n'imigwi n'ubundi yahabwa amahigo yuko n'ubundi yosoka mu matsinda ifise 9-9 ariko biko birabata kwa amazi rero ni sanku i complexe ndiko ndavuga imigwi itari kwerakinisha complexe d'inferiorité wati twa turi migwi mito turi migwi ata participation nyinshi dufise ntaco bidutwaye kuza gukina niyo migwi bisaka yamaze kumira kabwe kabagabo twe tugiye kwiterera kabumbu mu kibuga turabe nitwa baca mu gihumye kigacamwo dutsinde hama tubarungike muhira baje kuryama kandi mu rukino rumwe Alonso byose birashoboka izene nkino knockout n'inkino utsindwa cyangwa ukanganya ukaja muri prolongation urinda usezererwaho kugira ngo umwari bandanye cyangwa undi atahe rero ni bimvuga ni kuri izi imigwi ndavuga i Georgia cyane kubera ko bo babahaye ka motivation tutuvuze izi imigwi ya Rumani nagiye numva participation yabo ya gatandatu bano baje muri Euro inshuro yabo ya gatandatu mugabo ravye buryo bafashe Ukraine mu itsinda bari barimwo bayitero bayigema 3-0 bano bafashe bari hagarara ko mu Belgique ntaco babakuyeko baranganyije inguvu rero bisigura neza yuko imigikina sans complexe no kwigabira ko cyane irashobora kuza no gutangaza imigwi y'ibihangange tuko turumva ku ipapuro ngo irakazi mugo gasanga iyi nayo yagifise irindi hangiro nuko tuvuye muri eho reka dusimbire muri Copa America naho muri Copa ni match zariko zirabandanya mu itsinda rya kabiri itsinda rigizwe na Uruguay, Etats-Unis canke America, Panama ndetse na Bolivia nuko mwijoro ryakeye Panama bariko batangaza Etats-Unis ibitsindo 2-1 babatsinda ibitsindo 2-1 nyuma yaho Etats-Unis bari batsinze Bolivia mu rukino rwa mbere ibitsindo 2-0 rero ku rukino rugira kabiri batangaje na Panama yari yatsinzwe na Uruguay
mu rukino rwa mbere ku bitsindo 3-1 gutyo rero Panama bitorera canke bironkira amanota 3 imbere y'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande Uruguay bariko batsinda Bolivia ibitsindo 5 vyose ku busa. Uruguay ata brag ikeneye no vuga muri kino gikombe ca Copa America. Muri no tsinda rero Uruguay yaciye ibandanye ibi ya mbere n'amanota 6 kuri 6. Leta Zunze Ubumwe za Amerika baracari mu kibanza ca kabiri n'amanota 3 ku gitsindo kimwe baziganyije Panama babakurikiye amanota 3 n'umwenda w'igitsindo kimwe. Bolivia hariya nta nota na rimwe bararonka bafise ubusa bw'amanota, ariko hirya hejo naho mu itsinda rya kabiri ariryo rya B igihugu ca Jamaica twari twababwiye ko catsinzwe n'igihugu ca Equateur 3-1. Venezuela nabo bari batsinze Mexique igitsindo kimwe ku busa. Hariya Venezuela bafise amanota 6 kuri 6, Equateur amanota 3, Mexique amanota 3, Jamaica bifitiye ubusa bw'amanota. Muri no joro riza guca igihe cy'isaha 6 z'ijoro Colombia baraza kuba batana mitwe na Costa Rica, ama Paraguay baza kwambikana na Brazil bata match yabo ya mbere batayitsinze. Reka ico no kubwira gusa kuri muri Copa nivyo nkuko kora bivuga Brazil sabwa gutsinda kuko ico nabonye muri Copa America baba biratandukanye cyane no muri Europa kino gikombe ca Buraya n'amatsinda ane harimo imigwi igera kuri 16 bano nta na 8e de finale bakina quart de finale. Abantu ngo no wa mbere no wa kabiri baba bandanyije bisigura ngaha Brazil kabisa iri mu yabira ibwirizwa kwivyukiranya Bugingo baza gukina nande baza gukina na Paraguay. Bugingo batotsinda Paraguay nibitega ibitangaza kuri Colombia rajya yoyo Brazil aza gukina na Paraguay, Colombia kina na Costa Rica. Niryo tsinda ryonyene batarakina inkino zabo za kabiri. Ariko urumva yuko Colombia wowe urukino rwabo rwa mbere bararutsinze. Bano banya Brazil baranganya ni Costa Rica. Uyu munsi baza guhura na Paraguay. Biraza gusaba yuko Brazil mugiye yifuza kubandanya nuko yokura kwanza amanota 3 ngaha. Iyi ni exigence cyangwa ni obligation kuri seleção brésilienne. Hambavu yuko bonganya kuri Colombia sidavyibaza ko ngabo baba ariko barishira mu bibazo bikomeye cyane ko Costa Rica nayo mugiye yotsindwa numva yoguma kuri nota rimwe, ariko nayo yoca yitega yuko bokina na Paraguay kuri match ya nyuma. Aho mugihe Colombia izo ikora kina na Brazil mu rukino rwa nyuma. Rero kuri Brazil niba adashaka kwishira mu biharuro bigoye kuri 3e journée biraza kubasaba yukutike iyi ni obligation kuri bano ba Vini nabandi bagenzi babo kuraba ingene bashobora kwivyukiranya na Bugingo. Twamaze kuba tubona kuri tableau y'aba Argentina mu itsinda rya mbere, Venezuela mu itsinda rya kabiri, Uruguay mu itsinda rya gatatu. Iyi migwi yose tayari quart de finale bayirimwe bafise amanota 6 kuyandi. Naho botakaza nibo bura kuja shakane gishica nyuma gusa. Biraza gusaba yuko no muri ino tsinda rya C Etazini mugiye bari muhira byo bibabaje cyane bano. Ndabona Panama nayo nyene yamaze kuba yiyemeza ibintu. Ndabona Panama nayo iri bien placé yuko yoza mu rukino rwa nyuma ga créer suspense cyangwa créer exploit, kandi barabishoboye kuza gutera ibitsindo 2-1. Umugwi ufise abafana tikitiki wari wuzuye mu kibuga cabo, ariko bakaza bakabatsinda 2-1. Sinibaza yuko ari indi equipe yoza kubakanga kuko Panama izo bisigaranye gukina nande na Bolivia iriko irasorora. Ko Panama yatangiye kina na Uruguay itsinda 3-1. Bano bakinye na Etazini babakwiye ko amanota 3 bazo basigaranye Bolivia ifise ubusa muri rino tsinda. Nkavuga ni Etazini nayo iri mu yabira cyo kimwe n'aba Brazil yo irasabwa gucagu kabisa kurabigirisha kubikora atari uko wonye urumva ko imigwi ibiri nta le 3e nabiki imigwi ibiri wa mbere no wa kabiri kuri classement nibo bandanye, kandi bano nibakina 8e de finale kuko ni imigwi 8 birenganye. Bano baca bagenda direct mu cakane gishiri ca nyuma. Umva ko Copa America yoyo inyaruka cyane paraporo burya bano bashaka gusanga ahubwo Copa America ari heze kare gusumba na Euro yatangiye imbere yabo insome nava. Rero muri rino joro baraza kuba mbere urukino rwa Costa Rica na Colombia finali zo bigenekerezo rya urukino rwa nyuma rwa finali niro Cantier nazo bari
ro 15 kwa okay ico buca kimwe buca bon 14 euro amaro 15 urazi rero 15 zo ari nka 2h du mat 2h du mat ya ro 15 saa munani singo ni bukeye ro 16 rero umuca guca gwa ro 16 rero nivyo ahubwo ni ro 14 amaro 15 okay saa munani z'ijoro rumva tuzoraba finale ya Euro mwijoro hama bazotera amabazo baraba finale ya Copa America yego ni buca ro 15 saa munani z'ijoro buca no ngo rwose kurikira ro 14 buca ari ro 15 tumve wango finali zoba saa 3 ya Euro par exemple uzotera ama ro 14 minu kamuguya uzatwinje ro 15 saa munani z'ijoro ya ro 15 rero no acharabo yo match none azoca kuko match izocihera saa 10 nta kuryama muri iryo joro kuryama gute bon kwemeza kose nimba ari finali zohuza nka Brazil canke Argentina irimwe abantu barashaka gutera amananje shaka kwiteramira koko ukakesha ijoro ryose oya novyuka nkaraba Colombie bazokina baraza gukina tomorrow nuko bango ni 0h no munsi sa muba buca 0h ni saa 5 n'iminota 59 saa 6 y'ijoro munsi gatangura uno munsi weje ukatangura match zitangura bana saa 6 y'ijoro y'uno munsi naza gukina Colombie Costa Rica sandwi buya saa 9 z'ijoro Paraguay na Brazil izo nkino sigaye mu itsinda rya nyuma kugira ngo zikwize neza na neza inkino zibiri z'amatsinda hamazo cyakurikira Sunday no ku munsi wa kangahe burya no ku munsi wa Mungu itariki 30 bano ku munsi wa Mungu mu cagucagu Argentina na Peru ino nitsinda bazobatanguye match za gatatu matsinda Peru nayo nyene ibyiza kwivyukiranya ariko naco bakicera imbere ya Argentina yo bamaze kuba birangira Canada na Chile rukino rukomeye cyane Jamaica na Venezuela Mexico Equateur Ecuador izindi nkino zo ku munsi wa mbere n'ivyo tuzobibabwira après ariko fata yuko mu cagucagu bwo ku munsi wejo Colombia Costa Rica Paraguay Brazil cagucagu kwa Mungu Argentina Peru Canada Chile nuko izindi nkino zo za gatatu mu matsinda nuko reka tuce dutandukirana ubwo n'andi makuru Dorcas y'ama transfer ariko aravugwa hirya no hino ndetse n'ayandi ariko aravugwa mugabane w'Iburayi kaduhere muri equipe ya FC Barcelona muri Barcelona kuva Hansi Flick hashitse hariya rero hariko haravugwa yuko uno mwaka bagiye kwikomeza cyane gose ku bufatanye bwa Hansi Flick ndetse no mu directeur sportif wabo Deco aho bagiye kuba novuga bihutira novuga ku renforcer canke kwikomeza kugira ngo saison ya 2024-2025 izobe saison nziza kuri FC Barcelona kugeza ubunye rero kiriko kiravugwa nuko ku bakinyi kumbure novuga abasohoka nabinjira kuri Rafinha byavuze ubwa mbere yuko ino saison ava muri no equipe ariko bamaze kumenyesha yuko Rafinha nimba zosohoka azogira ku kiriciro novuga kitari munsi y'imiliyoni 90 z'amaeuro equipe izozana amafaranga Rafinha ariko araronderwa cyane muri Arabie Saoudite equipe izozana amafaranga ari novuga hagati miliyoni 90 kuduga iyo equipe irafise amahirwe gutwara Rafinha 90 burya yarayakwiye ku gaciro ko bamuha na Barcelona yavuze ati iyo ni close cyane nako gaciro ni kugira ngo Barca nimuburi baramugumana rero bo urumva iyo bigeze muri ivyo kuko ndabiye kuvyo ariko aratanga aya kabisa Rafinha n'amagaciro nkako afise gusa ni bimwe byo kuvuga ati ntibakeneye kumutanga bakeneye bamuifuza kandi ko yotera indi saison bakaraba ivyiwe bene bakazomurekura byamutaye kuba amazi no muri ino saison ubundi bwogo iyo umukinyi badashaka kumurekura n'ubundi bamurunda kwibihera kugira ngo ubundi Barca bariko bagerageza no mvuga
gushira igiciro kinini ya ku bakinyi babona yuko imigwi yoza ikabapapura ko hari abakinyi bamwe na bamwe ubona ko ibyo kuguma muri Barca bitabarimwo cyane gose ko ku munsi w'ejo naragarutse kuri Ronaldo Araujo nyuma yo kubona yuko Manchester United na Chelsea ziriko zimwiruka inyuma ndetse zanamwemereye nimushahara unovuga wigwije kabiri kubera yasanzwe aronka muri Barcelona bamushize ku giciro c'imiliyoni 115 miliyoni 100 ari umukinyi w'inyuma kugira ngo nubundi batesha iyo migwi urumva rero kuri Rafinha bwa mbere na mbere bamushize ku giciro kitari musi miliyoni 90 z'amaeho ariko kandi kubakinyi nka Luis Diaz wa Liverpool bariko baramwifuza ndetse na Nico Williams bobo bavuze yuko bivanye novuga n'ibiciro amaklebe yabo ibifuza ko aho rero niho bazoraba nimba bafise ubwo bushobozi bwo kubagura bwo kugura ni Nico Williams nande na Luis Diaz wo muri Liverpool okay ya munyakolombia Luis Diaz simbona ko bo mutanga kabisa urumva bavuze ati byukuri turiko turaraba bizodepanda novuga n'ibiciro byabo umva yuko bariko bararondera abo bakinyi wumva yuko ari umwe akeneye gusohoka ko Luis Diaz ashobora kuba akina su forme nk'iya Rafinha bose n'abakinyi baca ku mpande abakinyi biyemera gusa ku ruhande rumwe umwe n'umugoshudi nawe Luis Diaz n'umudwati urondera bano bakinyi babisaba yuko urumva umwe asohoka kugira ngo udayinjire gusa kuri Liverpool n'abatakaje Jurgen Klopp byarabonetse yuko Luis Diaz ari ibintu byinshi aterera mu gwa Liverpool mu migwi tuzi idakunze kwisanurirako mu gwa Liverpool rimwo siribaza yuko uyu munsi ariho boca barekura Luis Diaz kuravye profile ya Luis Diaz muri Liverpool numwe abo bakinyi iyo atari mu mvune abafasha cyane rero nkavuga nti iyi diri yo kwa Luis Diaz ikabisa nukuyiha agaciro gato gusa kubiriko biravugwa muri Barcelona kandi gatoyi ndangiza ku ruhande novuga rw'aba ba Joao babiri Joao Felix na Joao Cancelo barifuza kubagumana ariko batabatanze ko novuga amafaranga badahaye imigwi y'ababatije voilà aba nabinizanye umwe yavuye muri City undi muri Atletico nko karorero bariko ku munsi w'ejo nawe bigarutse ko nko kuri Joao Felix Barca yifuza gutanga uwitwa Victor Roque muri Atletico Madrid kugira ngo Atletico Madrid cibahereza burundu novuga uwitwa agaciro bakanganya kugeza hariya rero Barca yo irabona yuko umuntu babona yuko yobafatira runini ari Joao Felix kuruta Roque bamaze kuba novuga urabona nta nicizere novuga bamuhaye Javina cizere yamuhaye nabwo mwana nkeka bamukiye kwicizere bataramupima bikwiye isezo yakinye umwanya muto uko meze kose eske Atletico Madrid niza kwemera kuko urumva burya umugwi ega wemera iyo exchange mugiye ukeneye uwo mukinyi ucuraba kwa Atletico Madrid nayo ni umukinyi Joao Felix baratandukanye nikimwifuza yuko yo bagarukira mu ariko uko bimeze kose nubwo batomwifuza ko bagarukira aracafise amasezerano muri Atletico aracafise amasezerano muri muga niba mukeneye muri Atletico barakeneye ahubwo kumugurisha ariko bakaraba equipe nubwo azomugura ziriko zimutanga ko amahera make y'icane uko bimeze kose bamuguze 7 ayo ntayo akikwiye kugeza rero barasaba n'imiburi nk'imiliyoni 70 ariko bamutanga ko nka 50 miliyoni rero bavuga ati ko biri kose umukinyi twebwe turondere basi imigwi tuguma tumutiza mugo umukinyi nawe yamaze kwanka ibintu byo kuguma bamutiza uko mezega mukinyi wewe ashobora kukwanka kuguma atizwa mugabo club nawe imufise kubasha nawe igumivuga ati none wewe ko wemeye kukinira mu kose kuri ziriya kontra birabaho mu gihe mutumvikanye nubwo nayo kuri ziriya kontra bya kweli ufise amasezerano ya makontra siribaza amakontra none kuri ziriya kontra nikuvuga ngo nivyo wewe uremera guhagarika muga hari ivyo bagusavye babati twebwe turemeye ko uwo mwaka uri kuri close yawe canke kuri kontra yawe turawemeye yuko twoheba muga baduyi inoti ni nk'ibi nyene urabona nka Atletico Madrid bemeye yuko bo mutanga bakabaha yo Victor Roque go kumwikura reka urumva igituma nanje avuga iyo exchange ko Atletico idashaka kuyemera wowe kwanza exchange
Echange iba mu gihe yoroke mu gihe Atletico yari kubimukene par exemple. Iyo bari kwemera ati none wibaza ko batamukeneye. Roke baramukeneye. Yareka umuntu ivyanse muri Barcelona byo kwanka byo kundira muri Atletico. Baramukenera par rapport y'umuntu bamuguranye batamukeneye. Oya bakavuga ati omwe basi omwesa. Ndakubwire none mu ma profile tuzi ujya mugabo Cholo akunda. Roke yo bari mwega nawe aravuga ati none jewe nka Simeone uyu mukinyi Roke ndamuzanye ngaha eske kuko urumva Simeone kugira ngo arokrite nafa kurokrita n'importe comment araraba ati uyu muntu afise akeneye bya bigwanyi vyiwe avuga ati uyu numugwanyi uyashaka kuzo mu byaza mwe ati uyu mukinyi je ndabona yuko muri plan zanje ntari imwo sindamubona yuko no mukinyi ni hamwe yo kwemera gusa kugira yemere kugira ngo asedere Barcelona nawe urumva nico kintu kicagiwe burya Atletico ntiri kugahiye iri kugahiye urumva Barcelona bo murakeneye Joao ni mu isopi note nawe ubundi byo kuduha umukinyi ega burya Barcelona ntiyategerezwa kuba proposa Barcelona nibwo itaza kwisopa inoti kuri Joao Felix Joao Felix ntiyifuza gusubira hariya kandi na Atletico Madrid ntiyifuza kumugaruka that's why urumva uko bimeze kose haraza kuba Alonso Atletico nimwifuza Joao ntiyifuza kugaruka muri muga Joao yifuza Barcelona muga nawe nyene ashobora kuwandanya kinira Barcelona mu gihe Atletico itamuhaye yakoro kuba solution yayo ni kumvikana nivyo ndiko ndavuga rero biranashoboka rero ko kurwo gutizana byo kunda gusura urumva igituma ndiko ndavuga yuko bitokunda mugiye bobo barashobora ati twa propose Rock nko par exemple na Atletico avuga ati twe kubusatirizi kuri point turabafise mu runaka Frankie de Jong par exemple aho rero niyo bica bigorane bica bibiki ni hamwe kuvugana urumva kumvikana byo go ega Barcelona siyo ari Atletico yitoreye ntahure ikintu ndiko ndakubwira si Barcelona propose umukinyi ahubwo ni Atletico kubera ko bobo babafitiye umukinyi nibo bashobora kwatsi twebwe Atletico iroro tegereza korosha kuko ni ku nyungu zabo Atletico ni ku nyungu zabo korosha bobo ahubwo naho umukinyi na club imufise uyu muso kubijamo ahubwo bagafukamira nka Atletico ati twebwe dufisaya none ko bamukeneye urazi gituma atagufukamira baramukenerega Joao urazi gituma atagufukamira ga Dorcas sinzi kubitaho igituma bona akoresheje gufukama nawe ati basi ngo kwinginga cyangwa kuguca bugufi kuko na Atletico iraza kubihomberamwe mu gihe bodadaza muri yo affaire kuko mukinyi harabaguseda ku mpande zose umukinyi ntagaruka kandi Atletico ntimwifuza oya that's faso byo kutamwifuza nibaza ko byaravuzwe bivanye n'irya celebration y'igitsinda ariko nk'imari yiwabo none ko bamudepanshije ko barashobora bati we ingo none ku depansa no depansa umukinyi ukamuhomba oya mugabo urashobora garuka muhira gute kandi atakibanzo kihafise oya none ikibanza nka Joyo kibura gute muri Atletico ninde yo kimuha gusa mugabo nibaza nayo makonfri yagiyemo none kugira ngo baje kumurondera hariya muri Benfica nuko bari bamukeneye byaraheze oya kuguheba none ko byaheze akibafitiye amasezerano umva ko baca baseda cyane nico gituma rero bagiye bamutira hirya no hino mu migwi kugira ngo bamwikure noneho acahurirana na Barca mukeneye nawe yifuza Barca igihari rero nuko bokumvikana na Barca nico rero gihari mugabo rero kandi Barca ivyo iba propose byose bategeza novuga kwicisha bugufi oya reka ntibategereza nuko nyene kuko ni ku nyungu zaba handi ho mu kiyo no ku nyungu za Barcelona nabo kuko urumva Barca nitegerezwa iyi Atletico nitegerezwa kubafukamira urabona Barca irazi ko atari nyungu za Barca kuko Barca nibwo novuga ata itobishiramwe inguvu Barcelona ziko no muri no saison wanashima yari plan B uyo Joao Felix ari match yababereye urufunguro oya sikesyo y'umukinya ahubwo nawe nyene numumenyereza Javi nigeza muha amahirwe cyane umukinyi niwo yamyagaragaza urukundo afitiye Barcelona mwico gihe Barcelona nija oya basi mwijambo rimwe Barcelona ntimukeneye yo wawe umbiriza Barca nimukene nkuko Joao akeneye Barca oya bose nimagiriranire oya niko ndaguha urugero nikimenya ashitse muri Barca ntiyaronse novuga profili novuga yo oya sinibaza yuko umukinyi niwe yafailinze cyane n'umumenyereza ntigeza muha nta nkino yagenda arabasovaga Alonso oya byo gusova urumva mugabo uraba profile yiwe imeze gute ni nziza oya ndiko ndakubwira muri Barcelona
na fitinga rero nimero imwe kuri poste oya ndavuga na fitinga muri systeme ya Barcelona nimero imwe kuri poste oya izwe vye nimero imwe si bose none nimero imwe basi tubwire muri Barcelona ninde none Joao Felix yakinye match zinga oya basi wewe kubizi none Xavi kuri Xavi urafise nimero imwe ko no muri defense tutazi nimero imwe kile Saraocho kameme hari match novuga wagiye ubona akinisha Rafinha kenshi na kurundi ruhande uyu mupeti ya match yubakinyi baki none profile nimero ya mbere rero ni Rafinha abo bakinyi ku mpande Rafinha avuye mu mvune yahise agaruka ku kibanza ciwe mugabo je mvuga ni kuri uyu mukinyi nawe twaramubonye Alonso kome kuri Rafinha si match zose nawe yaguma asubizwa ariko kubamenye kumumenyereza yari ahari Rafinha niwe yari nimero oya mugabo rero si kibazo cy'umukinyi kuko ni umukinyi kandi mumva birumvikana kuko Rafinha yaje imbere ya Yoao yategerezwa gufata ikibanza kuko niwe yazanywe uyu yaze atijwe rumva nyene yaje nka dubrire mugabo suko nawe nyene ivyo yatanga mu kibuga barahakwa kubinganya ugiye ukaraba no mu statistique afise ibitsindo binga uraza gusanga yuko bashobora kuba babinganya na Rafinha cyo kimwe n'uyu Ferran Torres bisigura ngo ku ntwaro ya Xavi nta nimero unavuga ngo kuri foyer cyangwa kubaca ku mpande ngo uyu nyene niwe yari na hegayizo kiretse ko Yaman yari yamaze gufatisha ikibanza na Rafinha yari nimero imwe kuri iriya poste kuri iryo nimero mugabo nabo byaguma bihindagurika urumva rero nuko byifashe ni no Joao Felix na Joao Cancelo bifuza Barca yifuza kubagumana ariko mu gihe novuga batosabwa novuga amafaranga ariko byo navyo biri cyane gose ico wamenye kuri iyo dose hari interview yari uyu Unyeramini Yamari yashikirije acishamwe ijambo ati byukuri bifuza ko Barca yosinyisha Nico Williams ariko Nico Williams nawe aramaze kumenyesha cyese yuko ameze neza muri Atletico Bilbao atifuza novuga kwisohoka mu no mwana kashayo n'amajambo bivuze boy ivyo ati je suis très sérieux ngo barabivuga kuko nawe nyene arabona concurrence kuko nawe ntashobora kuva muri Atletico adafisa assurance yuko azokina biraza oya ndavuga Nico nashobora kuza muri Barcelona aziko agiye kujya katebe aba bakinyi rero barigira zimza kugira ngo yumve yuko umubwiye ati bana we turakuzanye ni wowe 11 muri 11 zo burimo muri Barca rero nivyo bivugwa kandi kako aravugwa muri Barcelona mbavu yico cyane ko Williams wowe nabavuga yuko aryohewe cyane kuba muri equipe yiwe ya Atletico Bilbao ndabibutse yuko aribo bafise igikombe cha Copa kino cha Copa del Rey batwaye unakaba bafise amasezerano gushika muri 2027 muri Atletico Bilbao bisigura yuko Barcelona imukeneye ko wanashaka ntari ku gaciro k'amafaranga menshi miliyoni 58 nizo close yiwe muri Atletico Bilbao sa amafaranga menshi wovuga ngo yonaniza Barcelona cyane ku myaka 71 afise rero nivyo bo bakavuga ati je ndimereye neza nga muri Atletico kandi biraboneka ko ni mukinyi yatari mu kibazo c'imvuna kina muri Barcelona rero ibindi bibandanye bivugwa nuko bivanye nuko no mukinyi yitwa Yigihugu nawe ko aratera saison nziza na cyane hariya muri Euro aho biboneka yuko kuri zibiri hariya muri Bufaransa ameze neza cyane Yigihugu yashitse muri Barcelona muri 2022 uno mugabo rero imyaka 50 biravugwa yuko Arsenal imwifuza cyane kuko ikunda cyane emaze kuba iryoherega uburyo uno mukinyakina uravye muri Euro nkino zitatu zose z'amatsinda zirimwo batamusubiriza rero abarashi bakaba bifuza rero gutanga imiliyoni 50 umugwa Barcelona watanze bamurekipera uno Yigihugu ndavuye muri Sevilla nituzi rero yuko no mukinyi canke club ya Barcelona ishobora gutanga Yigihugu ariko urumva ko abarashi bo bamwifuza cyane gusa nabigoye cyane bose yoza gukina mukuri nimero zibiri yokina muri axe centrale kuko nonawe n'umupolizivana kandi urabona ko hose hafitinga neza nuko rero muri equipe nserukiragihugu y'Ubufaransa Didier Deschamps muyabira inyuma novuga yo kutigenza neza muri zino nkino za phase de poule canke mu matsinda muri Ubufaransa bwabaye bwa kabiri muri iriya tsinda ryabo aho Autriche no bwabafatanye ikibanza ca mbere rero nyuma y'ibinyamakuru vyinshi cyane gose gusatira no mumenyereza w'Ubufaransa inyamakuru l'équipe hariya anye cyamaze kuba gitanga ivyiyumviro kivuga ati byukuri Didier Deschamps yagakwiye kuba novuga ahindura ivyiyumviro ahubwo akagira Brade Barcola
nimero ya mbere novuga kuri post kuko bivanye novuga na performance novuga yagaragaje kuri match ya Pologne no mukinyi Barcola wa Paris Saint-Germain arakwiye kuba akicarika nde ariyo rero nivyo bariko bamye bavuga bagwaga ati byukuri kuri si yo yagakwiye kubuhindura systeme bo yari yakoresheje systeme ya bane batatu akaja kuri systeme ya bane babiri Barcola gakinana na Barcola na Mbappe kuri Merichen witwa Rabiot agafatanya na bagenzi be na ba Ngolo Kante ba Chouameni na ba Griezmann byukuri oya Griezmann wewe systeme yogira ikifashije gusumba systeme ya Griezmann wewe ngira byarahaye cyane kuko nawe sumwe mu bakinyi bujya bako bavuga ati contre performance za z'Ubufaransa harimo no gusubira inyuma cyane kwa Griezmann ni mwe mu ba homme fort ba Didier Deschamps ari kugeza kuri uno mwanya urabona yuko stati yiwe nk'umukambwe cyangwa nk'intara ribonye muri equipe nationale y'Ubufaransa muri zingino zitatu naho tuko turamubona novuga yerekana urwego rukuru nkuko benshi bari bamwiteze ko kuko bujya sumukinya avuye muri saison mbi muri Atletico Madrid no mu bakinya yafashije cyane bikomeye cyane Atletico de Madrid muri campagne za La Liga no kugaruka mu bibanza bine vya mbere rero bakavuga ati nivyo iyo deba yarabaye aho bavuga ati bujya Ousmane Dembele nukuraba nabo nye bakaza baramuruhurira ko numwe bakinyi kabisa nivyo n'umupagashi n'umukinya kina yiruka atanga akagorana mugabo rimwe kuzura mwirisha gate kugira ngo nawe nyene akenga kawe karasubira kugiye kuko araho agashama occasion yari kuvamwo ikintu kizimu gasanga mugu kurasiragoringa kuko numwe bakinyi nivyo menshi bagarutse bavuga ati ni nawe yakreye ijya occasion ya Mbappe yaviriyemo penalty mugabo uravye mu rukino izo aba yahushije ivyo yaba yahushije biruta akaza aba yakoze mu kibuga rero siyo wenyene kuko iyi equipe ya France uraza gusanga yuko ari abakinyi benshi baboneka yuko urwego rwabo sikirenga cyane ino nyabutatu ya Ousmane Dembele Bradley Barcola warabonye yuko yahaye ibizunguzungu cyane abakinyi b'abanya Pologne gusa kuri Barcola ikindi naco twomuvuga ko uno n'umupeti ubona yuko nawe nyene yifuza nawe nyene kwerekana yuko ari cyashoboye harabo tumaze kubona uvuze abitwa wa Kingsley Coman Ousmane Dembele baranda Kolomwani nivyo bakina ku maposta amwe mugabo ukaraba participation y'uno muhungu ni participation ku rwego rwo hejuru nawe nyene yarakwiye guhabwa amahirwe nkayo abandi bariko baraha mugabo uyu munsi batariko barakonvenka rero ku ruhande rw'iwanje nivyo ndashobora nanje kuvuga nti araho bahacana umwanya munini witwa Ousmane Dembele mugabo karavyo yakoze mu rukino gose si ibintu vyari byagakwiriye kumuhiga minota yose afise effectif imeze neza ni nini cyane Marcus Thuram tumuheruka match ya kabiri ntiyanamuhaye munota n'umwe muri match iheze bisigura ngo kuri Didier Deschamps nawe ngira ariko aragogwa nuko abakadre kuba bujyanye dutandukanye yuko Didier Deschamps murantunga aratandukanye n'abandi bamenyereza tuko turabona bashobora gahakanya abakiri batu bujya Didier Deschamps afise umutwe nk'uwa Southgate nuwangu imikenyuro yabo cyangwa imbono yabo baraba kumwe Southgate we akoresha experience y'abakinyi kanaka ku myaka yabo baba bafise abakinyi bamaze kumira kabuye kabagabo aho basanzwe bari nico ngo tuzosanga abakora Palmer ko yako bafise imyaka mike ba Maino bafise imyaka mike bariko barigaragaza ama club yabo abonye nuzobabona kuri plan ya mbere ku ruhande rw'umugabo witwa Southgate nico kimo cyo cyungo k'umugabo witwa Didier Deschamps uraza gusanga abakinyi biwe babandi baba sezome kabisa babandi baje ku rugamba ni babandi ashiramwe abati abanzobumira ko ni kuzana witwa N'Golo Kante babati N'Golo Kante abisi inkino zishika 18 iyo kinye mu gihugu cy'Ubufaransa mu guserukira gihugu ni equipe nationale y'Ubufaransa irimo N'Golo Kante nizi citwa intsinzwi ngo muri izo 18 abo 15 batsinze izindi uraza kumva yuko zari niri bisigura ngo yifitiye abagabo biwe hajya arabazi yuko ati uyu n'abantu bose bamubona yuko atacho maze kuri Didier Deschamps ababona neza yuko wowe ari akamaro amufitiye mu kibuga rero biragoye cyane kuva yuko nawo Sara Bradley Barcola arashobora kuza akamukinisha match nk'iyi match bagiye gukina n'ububigi
gusanga uyu mukinyi agiye kumwinjiza hasigaye nk'iminota nka 10 mugabo ndisiri yuko ivyo byose bakora ama sondage uraza kubona saison 4 nibazoshiramo n'ubundi nuzomuburamo Kingsley Coman nuzoburamo Grizu naho baje bavuga ati Griezmann kabisa ifo yuko nawe nyene aduza kabisa niveau yiwe doje kuko biragaragara neza yuko nawe nyene participation yiwe atari ko barayibona neza biraza gusaba N'Golo Kante kuri match ya Pologne atagaragaye cyane yatakaje imipira myinshi nawe nyene aduza agatege cyangwa agaduza niveau kuri match y'Ubirigi si match yoroshe aha rero urumva ivyo byose ko arabivuga ba project match igiye kuza ni match ikaze cyane ni derby y'ivyo bihugu bibiri ko niri bihugu by'ababanyi rero bawati ko tubona umengo ari yo bitwa ba Kingsley Coman batari mu bihe byiza witwa Dembele wewe rumva ashobora gukwirukira metero mugabo wasanga akagera imbere y'igori akagururira inyoni hariya rero nivyo bariko baravuga ati uno mwana nivyo barkora ari mu kibuga we akazi ki waragakora ngo aracenga akadugana umupira ateye mu igora aratera cyangwa agatanga centre nivyo pedetre watu uyu mwana bariko baramubanira bariko baramwima umwanya niba muhe nawe nyene yigaragaze Dembele twarababonye igikombe cy'isi bitandukanye twarabonye muri za eho aba bana nimba bariko barinjira uyu mwana uyu munsi bariko bari none Warren Zaire Emery uno mwana twabonye muri saison nka 2 ziheze nawe nyene yabaye mwiza cyane hagati kuko nawe nyene batari ko baramuha umwanya ivyo byose urumva n'ibintu uyu munsi Grizu ntameze neza mugabo ofise Warren Zaire kuko utari ko baramuha kanya nivyo rero ariho rimwe bano bagabo baratinya gufata ayo marisk bati uyu arakabuye kabagabo ataramira uyu nawe aramaze kumira kabuye kabagabo kuko aramaze guca imbere y'ibisika ibintu by'ibinogo imisozi miremire akayiduga kandi tugasoka tumeze neza aba bana rero nta bitugu byo guterura equipe nationale nivyo rero kuri izi selections zibindi ko ndabona yaba the Three Lions yaba no Bufaransa barafisa ukakanu sinzi kuko urabona muri Portugal baragerageza kiretse ko Cristiano nawe nyene batangiye kuba ati umukinyi nawe gira ndi kumurondera ivyo bitsinda nawe nyene hari inkino tokina zose abana nyene bamusohoye akashavura akagira gute izi selection rero biragoye gestion yabe hari abamenyereza bari ngaho bakeneye experience hari nabandi nabo bati la jeunesse ni au rendez-vous ni komeye niyo ifise amaraso ashushe niyo bagishoboye kwiruka niyo bagishoboye kudefanda ukazobona rero muri Espagne nibayishiramo abana bakiri bato mu Budagi baza gusanga iyo mélange les petits les anciens barabashiramo gasanga variété imeze neza cyane rero ku ruhande rwa Didier Deschamps je ntagitangaro mbonamwo sinza no kumwitega ko ashobora guhindura ibintu kuri match ya Belgique turaza gusanga baba bajene yabashize kwanza ku ruhande kugira ngo abanzahe kwanza babanyekazi abatama ba experimente babanze bamukorera fe nuko muri Manchester United nuko Amakuru Manchester Evening News kivuga nuko Manchester yifuza no vuga kwitandukanya n'abakinyi bagira ku 9 muri rinoci aho rero abakinyi 9 bose abakinyi 9 bose Erik ten Hag rero ari hafi na hafi yo kongereza amasezerano y'imyaka igera kuri 2 imyaka igera kuri 3 aho agiye gusinya gushika muri 2027 uno mumenyereza yamuka hari anye muri Pays-Bas rero akifuza no vuga gukubura muri effectif yiwe abo rero nk'ikinyamakuru no vuga l'équipe yavuze ati kuri ku mutwe ku jambo ry'umutwe bavuze ati Erik ten Hag avuga ati merci ati murakoze kunyongera ariko ku bantu kinyi 9 et au revoir les 9 akuba kinyi 9 bose turasezeranye ku makuru ya nyuma ariko aravugwa novuga ko no mukinyi Mason Greenwood nuko equipe ya Marseille Olympique de Marseille ariyo equipe ya nyuma yagerageje novuga gukontakta canke kwegera Manchester United kugira ngo baganire kuvyerekeye no mukinyi Mason Greenwood twarababwiye novuga ko yavuzwe muri Juventus de Turin ariko nta cavuyemwo rero kuri Manchester United abakinyi n'imiburiburi yifuza gusohora ariko kira mukinyi ikamwifuriza ko n'imiburiburi miliyoni 30 naba bakurikira hariho Jadon Sancho
Jadon Sancho miliyoni zingahe wa Borussia Dortmund nimiburi wa nyuma akagugwa miliyoni 30 kuduga miliyoni 30 kuduga na Jadon Sancho rero hariya anye wa Borussia Dortmund baraza kubanovuga bamudandaza burundu miliyoni 30 oya navuze wa nyuma muri aba bakinyi 9 nimiburi wa nyuma bamuronka miliyoni 30 kuduga donc Sancho yari yaraje ku miliyoni 100 yani zashitse jana zari miliyoni 90 harimo amabonise barakwira iyo jana iyo noti irimo umva Jadon Sancho rero arimwo hari witwa Wan Bissaka Aaron Wan Bissaka umunyekongo ngaho onye hari witwa Victor Lindelof munya Sweden hari witwa Casemiro munya Brazil witwa Mijibri n'umunya Tunisia witwa Van de Beek munya Pays-Bas witwa Perisri munya Ligure witwa Eriksen umunya Denmark nabo bakinyi 9 hari ya Manchester yifuza no vuga gusezerera ndetse no kugurisha kugira ngo ironke amafaranga n'imiburi yo yifasha no vuga kwiyubaka muri no sezo iza umva ko bitaba byorosha hari rero imbere yuko 8e de finale itangura muri Euro UEFA basohoye no vuga urutonde rw'abakinyi no vuga bitwaye neza ariko mu kugirane mu kwiruka cyane bagize no vuga Amakuru menshi donc vitesse maximale ziri hejuru y'abandi abakinyi bagera kuri 6 kano gakinyi gakina equipe ya witwa Sesko wa Slovenia akina mu Budagi muri equipe ya Leipzig ya Leipzig Sesko rero afise no vuga ibirometero 35 n'ibice 9 kwisaha yirutse kwisaha 35.9 km par heure ariya anye witwa Mihaila wa Rumani yaramukurikiye birometero 35 n'ibice 8 kwisaha witwa Ndoye batari kwake baramwibuka ku gitsindo yatsinze Budagi yari match y'Ubudagi match yande yari match ya Swiss bari ko batsinda gitsindo batsinda igihugu cya Ecosse Ndoye yatsinze yari match y'Ubudagi banganye gitsindo kimwe ku kindi nivyo uyu Ndoye rero niwe yatsinze abatari bake baramwibuka birometero 35 n'ibice 6 kwisaha witwa Holland rero n'umunya Denmark wa Manchester United yirutse birometero 35 n'ibice 5 kwisaha Rafael ao biroce 35 n'ibice 4 kwisaha Manino Mendes umunya Portugal birometero 35 n'ibice 2 kwisaha aba nibo bakinyi bagera kuri 6 birukanze cyane gusumba abandi birukanze cyane gose gusumba abandi hariya rero bakavuga ati uko biri kose Slovenia ya Benjamin Sesko bagiye kuba batana mutwe na Portugal muri kimwe bamwitege kuri birometero yirukanze nuko rero byifashe mu kanya cyo turabira hamwe gato tubandanye tubabwira yamaze kuba ama transfer amaze kubarangira nuko Belotti yamaze kubava muri AS Roma aja muri Calcio Come ku miliyoni 4,500 witwa Nacho Fernandez tayari yamaze kubava muri Real Madrid yigenga uno rero tayari yamaze Arcadia hariya muri Arabia Saudite nabonye bamubaje ati kubera iki washimye kujya muri Arabia Saudite kandi wari ugifise inguvu zo kubandanya ukina muri Inter baramurondera umva ingazi cyo yishuye ngo byukuri narababwiye kuva kera jewe sinipfuza uzoja muri equipe zohura na Real ariko byukuri si ivyo nagafaranga twe tubitanye sema kweli aya bamukubisa agafaranga yari baramuhanye
nawe ngo sinifuza abandi ko bimukiye muri iyo migwi izohura na Real. Vitinha yamaze kubava muri Aston Villa tayari. Uno Vitinha rero yamaze kubaja hehe? Vitinha yamaze kuja muri Genoa. Avuye muri Aston Villa. Muri Marseille bambe. Ariyo Vitinha umunya Brazil. Arundi tuzi wo munya Portugal. Falcao nawe nyene tayari amaze kubava muri Rayo Vallecano yerekeje muri Colombia mu mugo witwa Millonarios. Yana transfer amaze kuba ahera ku bakinyi basanzwe ba Sergio Ramos Sevilla tayari amaze kuba isezera ari libre kugeza kuri no mwanya nta mugwara umwe wonyene yaragarutse muri FC Sevilla. Okay. Uitwa Gabriel Paulista Atletico Madrid yamaze kuba ayivamwo tayari amaze kuba yiyungana mu guhitwa Besiktas wo muri Turkiya. Kurundi ruhande nayo mazina uitwa Keteleyer wo muri Milan AC yamaze kuba yiyunga mu mugwi wa Atalanta Belgrade. Ku mazina tuzi rero nayo nayo mazina tuzi cyane witwa Roberto De Zerbi n'umumenyereza yamaze kuva muri Brighton yamaze kuba yiyunga muri Marseille Olympique de Marseille mu Faransa. Nuko rero amatransfer isahi byarangiye ibindi byose biracari bihuha. Aya rero nayamaze kuba ahera bamaze kuba bava mu migwi batararonka yindi ariko kandi ndabamaze kuba bamenyereza bava aha bakaja ahandi. Hari ubutumwa ati Sengiyumva Sayel ati bite batama muraduha mu nzu yera muzaba mukoze mu nzu yera hari hanye twabwiye yuko witwa Kylian Mbappe azotangazwa Chelsea hari Santiago Bernabeu itariki 16 z'ukwindwi inyuma y'imisi ibiri eho yarayirangiye. Witwa Sayel yabandanya avuga ati mbega La Liga izogaruka ryari twarabibabwiye bazogaruka itariki imwe na Premier bo ni itariki 15 z'ukwezi kwa munane kandi akurabire neza itariki 16 yego 16 niho bazogaruka. La Liga na Premier bazogaruka umunsi umwe semaine bo bazotangwa vendredi muri La Liga muri Premier League. Allo ni sawa ninde tuyaga mutwakuye muri he? Ngabire sangwe kaze Ngabire karibu ndamugeza sereka mwiyambu cyane Ngabire sabwe namahoro cyane ndabashikire mwakoze neza yego urakoze amakuru arakoze Davis sabwe arakoze Davis vya Davis ntibiko biravuga kugeza ko no mwanya nta gishasha gihari nico gituma wumva twavuze ibihari kuko muri Real Madrid kugeza ko no mwanya Alphonse Davis umengo ntibakiko baramurabagiza. Uyu munsi bashize inguvu cyane ku mwana yitwa Leni Yoro n'umukinyi mu defense central bivanye n'ugenda rya Nacho Fernandez. Uno mukinyi we babona yuko yoza akabaraba remplacer wasubirira izina rya Nacho Fernandez. Turacabandanya kwakira telefone zanyu. Allo namahoro ninde tuyaga mutwakuye muri he? Yamaze kugenda yamaze kugenda 66 ubusa turabandanya no vuga twakira telefone zanyu. Allo oui amahoro cyane tuyaga nande mutwakuye muri he? Jimmy mu Kibenga sangwe ikaze. ndamukiza Descar ndakumva Jimmy ni sawa nakubabaza yego mukinyi twa idini fere mu yarageze kweli wapi nta cyumviro davda tukurondereye tukabikubwira bonze nawe yitwa Philippe Coutinho nawe nyene cyaka kumenya hake Philippe Coutinho Coutinho babalao wo muri yahoze muri Rukinzo oya Coutinho yahoze muri Barcelona na Liverpool Philippe Coutinho umengo nabari mu barabu reka nze kurabire iryo turashaka kubironka. Philippe Coutinho umengo ari muri Qatar hari no muri Arabia. Bo bya idi tuzobikuronderera witwibutse kwa mbere ariko Philippe Coutinho byo tuvanga tubikubwiye.
nuko uwitwa Edi Eroge avuze ati bite Dorcas na Alonso ni Edi Eroge mu mirango hama Kimichi yaraje muri Barca hama muri Real Madrid umwaka uza ndabona uzoba ujyana gose ndamukiriza uwitwa Aimable Bonfils umufana wa Real Madrid ngira ngo yakumvise witwa Joshua Kimichi vyiwe kuja muri Barca we nivyo umukinnyi aravyifuza ariko Barca nawe itegeza gutegura budget tegeza gutegura offer ikatigahereza no vuga ico abakunzi bacu bomenya ega imigwi nta mugwi n'umutifuza abakinyi beza mugabo byose bivana n'agafaranga ko hari Bayern niyo mutanga ku buntu ari umukinyi wabo bagendera ko kandi mu guseruka igihugu Barca nayo yugarije n'umunini no vuga n'ingorane zo kutagura abakinyi bivanye n'uburyo kuri umuntu yakora tubaza ivya Philippe Coutinho no mugabo ari muri equipe yitwa Al Duhail Sport Club yo muri Qatar Super League hari muri Qatar muri iryo higanwa yatijwe muri uwo mugwi n'umugwi Aston Villa ibaza Aston Villa yafashe Coutinho imutiza mu mugwi hari muri Qatar kabisa football kweli na ishamu waye umujama kuva mu Bwongereza akanoti ngira ngana aho nyene nimsema kweli gashoboka kana murungitse hariye kuko Coutinho yarashowe no kuguma muri Aston Villa kakina neza nuko twakira urundi allo ni sawa allo mu makuru ya Copa America di Pacifique mu Cyarama twabiciye ko ari go Copa America cyane mu makuru ya ibintu byifashe yande nawe nawe vuye ko giruta gusa twakubwiye yuko muri Copa America imigwi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitangajwe na Panama mu gutsindwa 2-1 ariko Argentina mu itsinda ryabo nabambere afite 6 Venezuela n'indi equipe twavuze bujya hajya ni ihe imaze kuronka amanota 6 gusa muri Copa America bo nta witsem de finale bakini 18 gishica nyuma ni n'amatsinda ane y'imigwi 16 amatsinda rimwe mu migwi ine wango bobo uwa mbere uwa kabiri nibo baronka amahigo na vya gatatu na migwi ya kangahe wango imigwi ibiri ya mbere nija mu cakane bo ni banakina wa 18 gishica nyuma rero ku migwi yamaze kuba ironka amahigwe yo kuja gukatisha itike ya cakane gishica nyuma rero Argentina mu itsinda rya A 6 kuyandi Venezuela na Uruguay ariko Brazil iri mu yabira mu gihe bwingo muri buno bucego cago bw'uyu munsi gejo Brazil totsinda Paraguay iri mu yabira kuko ndabona Costa Rica mu gihe yokora afere gatsinda nka Colombia Brazil yo kwisanga iri mu yabira cyane twabibona isezererwa mu matsinda kuko nimigwi nta mashansi ya gatatu abaho nuko reka twakira uyundi munwanyi allo ni more ninde tuyaga Nikeze mu Buyenzi Kevin nga mu Buyenzi ego Kevin sangu kazi nashaka kubabaza ego burya ero iba mu myaka ingahe imyaka 4 amen nkubi ero ihezi yari yabereye muri Bwongereza yari yabereye mu Bwongereza mugabo muri 2020 2020 muga yari eho ya 2020 kubera covid mugabo yari eho 2020 nuni eho 2024 muga yabaye muri 2020 kubera ikintu bw'ikibazo nico bitubana njera kuba nibaza mbona kuko yero inyarutse bombe umva bo abariko baratubaza mu Bwongereza bo buhiganwa rizotangura 17 8 rero niho bazotangura neza na neza bana eho iba mu myaka ine ariko bari yaranja ntihurirane na Coupe du Monde kuko urabona mu 2018 yari Coupe du Monde 2020 eho 2022 Coupe du Monde 2024 eho mwana ni mu myaka ine ariko barabisabisanya ku nuko allo Egide ego Egide sangukazi yambuweje yashimire mwari cyane murakoze Egide we kwa rugushima tumushimire natwe
urabona eho iyo iba mu myaka ibiri nkuko kwa kane byogonganye na Coupe du Monde. Nico gitona nabo babikoze ukonye kuko barabizi ko nibitegerezwa kuhura. Kandi urabona nka kane araho bigonganira no bwa na Coupe du Monde. Kandi ico bikoze nuko eho valere igikombe ca Euro na valere ya Copa America yose ni ibintu ubona yuko bihakwa kunganya miliyoni 10 amafaranga amanyaburaya niyo equipe ya mbere aho turavuze prime Nagi urashira ko bwa bushiruka bute gukwikarifya ibiki byose urumva utwa kijya gikombe gifisa agaciro k'imiliyoni 10 y'amafaranga amanyaburaya nimbatara amadolari miliyoni nico nayo mahera Copa America batwara. Alexis Manirera Botivite Mahoro Mezebon Hama ndi Alan King ndi mu kinama hama nashaka kubaza muri Barca abakinyi bashaka kugurishwa n'aba bashaka kugurishwa muri Barca muri Barca kugeza ubunye Barca nta bakinyi rirukana ntabiri ashira ku mugaragaro ngo itifuza taturindire no bwa turabe ni nziza Jafete tinda baramukije cyane ndi Nairobi tugushimire cyane gose Aridi tuyisenge bite Aridi kumutanga side ndabakunda cyane muhezagi gusa turangiza Alonso agaciro k'abakinyi bari muri Copa America karamenyekanye naka abakinyi bafisa agaciro ka remereye cyane yari mu gikombe cyo muri America muri Copa na Lautaro Martinez ya muri Argentine afisa agaciro k'imiliyoni 110 witwa Julian Alvarez n'umunya Argentina nyene afisa agaciro k'imiliyoni 90 witwa Enzo Fernandez afisa agaciro k'imiliyoni 75 witwa Alexis McAllister afisa agaciro k'imiliyoni 75 witwa Christian Romero wa Argentina nyene afisa agaciro k'imiliyoni 60 Alphonse Davis afisa agaciro k'imiliyoni 50 na wari hariya muri Copa America kinira Canada witwa Jonathan David no Canada nyene na wafisa agaciro k'imiliyoni 50 Garnacho uno mukinyi Alejandro Garnacho wa Argentina miliyoni 45 Palacios no mukinyi wa Argentina nyene afisa agaciro k'imiliyoni 45 umva yuko abakinyi ba Argentine kabisa nibo benshi bibereye hariya muri Copa America bafisa agaciro kanini kandi bona twara kino gikombe cy'abagashika kure agaciro kabo gashobora no kwiyongera. Dokas ndagushimire cyane bari kiwe sana Alonso.